Big Fizzo aguma afyeta ururimi nk'umwana ngo Double J na Dramati na Kiriko ngo ntibamuramutsa ngo bahuye ngo kandi ari we yabareze. Bro, come on, man. Grow up, man. Fuck. Wait, Big Fizzo yafyese indimi. None kujya so kuyekenya ku rurimi nk'umwana cyavuka. Urashobora kuza kubwira abantu ngo duhure muri cyo ntibandamutsa muri business. Kandi business ni competition. Iyo uri muri competition rero ni witege yuko ujya muntu muri competa azoza kukuramutsa. Akuramutse kandi mwese icyo murondera ari kimwe. Ofete ari kubafukamira. Ahubwo kujya nugusarenda no kuduza amaboko atije nafuriye bano bana nabakuriye inkofero. Kwanza cyo no hanura Double J Kiriko Dramati naho namukunda. Yaratusaba diaspora. Ntibaze na message muri private ntibaze umwandike. Big Fizzo ngo ni legend ngo ni daddy. Yavuze ngo ni daddy. Ngo ni daddy ngo ni mutama mubika gumarira nk'ikibona. God. Ngo ni muzehe ngo ni mutama ngo yubaho. Bajya abana ntibakubahe bro. Double J nimumwubaho yo mutipe mwese murondera ubugari bumwe inzira mu buronderamo ni imwe. Strategy mukoresha ziratandukanye. Kuma kuco mwebwe mwemera. Muri Wema Entertainment n'ubuyobozi. James amakuru y'indani. Urabona Linoji ko yaraje ari wa moto kuri ka karimbo kiwe ka ijya nyuma ijya ndirimbo yaragize hit. Okay. Yarakunzwe gose kandi naje iri mu ndirimbo nkunda cyane. Mugabo kuba yararose kajyaga hit byamuteye ubwishime. What's up? What's good, my people? Welcome back to Yaga Tech. Tukaba twagarutse muri studio za Yaga Tech inyuma y'igihe kirekire. Turi kumwe na King V8. What's good? What's up? Sawa. We're good. It's been a long time. Haraciye umwanya munini cyane numvikana kuri mic za Yaga Tech TV. Ndashima kuba ndahari vraiment urabona ko ibintu byose ni fresh. Life is good. Life is good. Urumva ubuzima fresh. Iyo Brarudi bavango yarakamye wewe ni Brarudi nituje mu bya Brarudi ni nkuru ndende cyane. Ibyo barimo nta bubizi reka tuje muri industry ya 257. Okay, duha amakuru what you been up to. Bon, Mazimisi vraiment ndi occupé murabizi iyo ntari kuri mic za Yaga Tech TV mushamubona neza yuko hari ibintu umuntu abarimwo by'ubuzima bwa misi yose. Akazi kari karantwaye mugabo narosa akaofa ko kuruhuka. Iyo mpamvu ndiko ndafata kamwe kugira ngo umubiri ngume niyubaka umubiri. Yes. So what's good muri 257 music industry? Hari biki nike gishushe hari amakuru ya muri make ndamaze umwanya nkurikirana 257. Urabona ubuhemu Linoji na Landry Promora bakoreye Wema Entertainment umumama yiyemera kandi w'umusenzo muri Australia. Urabona amarira ya Loriro aguma yiriza nk'umwana ngo yaribwe na Diamond Platnumz wo muri Tanzania. Urabona Big Fizzo aguma afyeta ururimi nk'umwana ngo Double J na Dramati na Kiriko ngo ntibamuramutsa ngo bahuye ngo kandi ari we yabareze. Bro, come on, man. Grow up, man. Fuck. Wait, Big Fizzo yafyese indimi. None kujya so kuyekenya ku rurimi nk'umwana cyavuka. Urashobora kuza kubwira abantu ngo duhure muri cyo ntibandamutsa muri business. Kandi business ni competition. Iyo uri muri competition rero ni witege yuko ujya muntu muri competa azoza kukuramutsa. Akuramutse kandi mwese icyo murondera ari kimwe. Ofete ari kubafukamira. Ahubwo kujya nugusarenda no kuduza amaboko atije nafuriye bano bana nabakuriye inkofero. Kwanza cyo no hanura Double J Kiriko
Dramati naho namukunda yaratusaba diaspora Mhm. ntibaze Be- na message muri private ntibaze umwandike Mbe burya Dramati yavuze ngo oya ibyo byarahise biramaze umwaka Mm. yaravuze ngo aba diaspora ngo nabacakara ngo Mm. barakora bakaruha Mhm. mu gihe aritwe tumwohereza amavyuzi kuri Mbe YouTube burya nyene mu Burundi nta internet dufise abayifise nitwe turi hanze ushobora kurumviriza indirimbo ya Dramati uri mu minota 10 ugashirako amamega ntahere ubuzima bukaba ofete uvuze diaspora nshengira utubazo twinshi abantu benshi turibaza ngo diaspora ko muduhisha ivyo mukora diaspora mukora iki birazwi bon afete umuntu wese arafise ukuntu abayeho hariho abantu ubuzima bwabo buri ku mitandao hakabaho n'abandi ubuzima bwabo buri private rero urya ubuzima bwe buri ku mutandao akwereka ivyo yariye akwereka ibyo yambaye shopping yagiye gukora kuguriramwe ibyo yambara urumva ibyo byose niwe mukwiye kubaza ati bimeze gute nga nk'umuntu nka jewe ndi umusesanguzi w'ibiba muri 257 kandi nkongera nkaba n'umusesanguzi mu bijanye n'abamenyeshamana bya politike by'imibereho ya buri munsi urumva ku bantu bibaza ati diaspora mukora iki V8 uri umusesanguzi ndi umusesanguzi mugabo ugomba kumenya muri diaspora ukora ubusesanguzi diaspora dukwiye kumenya yuko n'uri haji Gasuru haji Kigoma muri Tanzania ari mu diaspora dukwiye kumenya n'uri inyabunyegeri hajya mu Rwanda ari mu diaspora rero ntitwumve diaspora tuce twibaza yuko ari za Australia ari za Canada ari za USA kwa Trump no diaspora ni guhera inyuma y'urubibe rw'igihugu cyacu cy'u Burundi hajya ibuvira muri Congo ni muri diaspora so rero iyo abantu bavuze diaspora ni mu specify neza ati ni diaspora yahehe muga nimufate mu ruvunga ngo diaspora ko hari abandi babayeho ubuzima bwitwa nawe ukuntu ntumbona life is good life is good hari cyo wogaye tubandanye so anyways tubwire 257 wavuze Roriro amaze iminsi arira naho ngo ari kurizwa n'ibiki hariho mu bisanzwe aba artiste bacu ndabakunda ariko uko ndabakunda n'abantu batagomba kwishira ko leta y'u Burundi ntibaboneke yuko umenga begamiye umugambwe runaka canke begamiye umuntu runaka muri leta burya n'ubuhimbiri utegere nta muntu n'umwe abaho adafise umugwi arimo urumva ico kintu rero kuba badafise imigwi barimwo nka za Iprona nka za CNDD-FDD za SNL n'ibindi bituma hariho ibintu byinshi bibaraba batamenya bituma habiriho ibintu byinshi bafite uburenganzira batashobora kumenya bivanye n'iki nta information ziri full baronka kubera ko batazironka ninda ziba nyegeze oya none utazirondeza uzironka gute nk'ubu nk'akarorero no kugira abazironke bisaba ko bategezwa kuba bari mu mugambo no of course utegezwa kuba uri mu mugwi runaka none udashaka kuja mu mugambo si ngombwa okay reka ndabigohe nguko none nk'ubu udakurikira politiki uzomenya gute geneze kwibaho geneze ni rumwe mu rwego rusanzwe rukurikirana ibintu bijanye na entertainment muri East African Community rero nka Roriro ayo marira yose aguma yiriza ngo yaribwe ngo ama YouTube n'ibindi aba yaritwaye muri geneze hanyuma bakamukurikiranira ibibazo by'iwafise mugabo kuza kuririra kuri ntuzenya ku mukubito na za vibes na Yagatech TV ngo Diamond Platnumz ngo yaramwibye ubwo ni ubwenge bro aho nuko ubutamenya icyo uri kurakora n'ubyo kintu nibamenye uburenganzira bafise aho buva naho bugaruka kuko nk'ibyo byose ntiyari kuza avuga ngo Diamond Platnumz ngo numugesera ngo yatumye ntabaho nuno munsi naje muri geneze yitware urubanza rwiwe bazorukurikirana azoronka indishi y'akababaro nibasanga by'ukuri yararenganijwe mugabo reke kuririra ku mitandao
imitandao ntakigufasha ahubwo baragutwenga Mhm. baca babona neza yuko ibyo urimo utabiha agaciro atavyose. Yes. So tubwire saga ofite wavuze saga nyinshi wavuze Fizzo the big dog. Fizzo ntabwo ari big dog. Umuntu w'umu big dog ntarira nk'umwana ngo abo yasohoye ntibamuramutse. Uno munsi uvyaye umwana agakwiza 18 agasohoka akaja kwipangira iwiwe. Woga umuja kuvuga urira ngo naze kugira ane gufata ama responsabilité iyo mu rugo iwawe nka se wiwe kandi nawe afise responsabilité ziwiwe iyo yagiye gupanga. Ubwo rero Fizzo nahora mbona ko ari umuntu ari claire afise open mind. Ariko ubu mugabo biratahuritse ubona byamucanze biratahuritse iyo uri kurakura ubwenge butera busubira inyuma cyane Fizzo ari mu myaka 50 n'ubucafu. Urumva rero biratahuritse kuba yumva yuko umenga abo yasohoye bari oblige kugira kumufukamira. Double J, Kiriku, Dramati nibabandanye. Ibyo kumuramutsa ntibikenewe kuko bari muri competition imwe. Yarabasohoye mugabo bari muri competition imwe. Bose icyo baharanira ni kimwe. Rero ubu nabansi kuko barondera kimwe. None wogaruka kuramutsa umwansi wawe gute? Ntibikunda. Uno munsi CNDD na FDD na Prona na SNL boba bagenze gute kandi bose barondera ubutegetsi? Ntigishoboka. Ntigikunda. Yes. Ntigikunda. Rero Big Fizzo ngo ni legend ngo ni daddy. Yavuze ngo ni daddy. Ngo ni daddy ngo ni mutama mubika gumarira nk'ikibonye. God. Ngo ni muzehe ngo ni mutama ngo yubahwe. Bajya abana ntibakubahe bro. Double J nimumwubahe mu tipe mwese murondera ubugari bumwe inzira mu buronderamo ni imwe. Strategy mukoresha ziratandukanye. Kuma kuco mwebwe mwemera. Aribyo kuvuga ngo ntibandamutsa uri umwami wewe. Toka. Urabona. So tubwire saga ni nyinshi. Iyindi saga ishushe niyo ya Wema Entertainment. What's up? What's good? What's going on muri Wema n'ubuyobe? Muri Wema Entertainment n'ubuyobe. Jemfisa makuru y'indani. Urabona Lino G ko yaraje ari wa moto kuri ka karimbo kiwe ka ijya nyuma ijya ndirimbo yaragize hit. Okay. Yarakunzwe gose kandi naje iri mu ndirimbo nkunda cyane. Mugabo kuba yararose kajyaga hit byamuteye ubwishime, byamuteye kwibona, byamuteye kugara. Oya none indirimbo imugize umusitare why not atabifeeling? Gufiringa kuba umusitare bivanye n'igikorwa wakoze. It's good. I 100% support that. Ndabisupporta 100%. Mugabo rero iyo wibagiye uwagutije ikoti mu mbeho ngo nuko izuba ryatse ya mbeho igarutse bizogenda gute? So rero bajya abahungu Lino G na Landry Promora ofete menga mu Burundi ni menga. So tubwire neza we ndumva kufisa amakuru menshi. WhatsApp bimeze gute bipanze gute? Ofete Wema Entertainment arafashe Lino G amushize muri lebo yiwe. Aramukoze Lino G abaye umustar. And then aravuze ati I'm done. Hafe turabona umenga hari amasezerano yari yarakozwe hagati ya Lino G na Landry Promora mugabo adahuye ni ntuzenya ni imbono za kazoza za Wema Entertainment. Urabona Wema bobo hanini uruhande runini bari muri gospel. Urabona Alvera Muhimbare nimbari Gahimbare ntumbaze kajya kana mbongo ukacuraba Wema nawe ni muririmbyi ubwiwe ukacuzana rero n'imiziki isanzwe muri gospel. Mugabe icyo ntabyo byari bitwaye kuko record label ibifise aba manager barenga umwe canke babiri. Nimba haba hariho umugwi wa gospel hakabaho n'umugwi wa Buja Hit. Ivyo ni bisanzwe urumva baca bamanagingwa n'abantu batandukanye. Rero ikibazo cyagiye kubaho nuko Lino G yazanywe nande na Landry Promora
amuzana muri Wema Entertainment acagomba kumugira uwiwe binyuranye n'amategeko. Yabaye management yinjiye urumva yabaye nka management yinjiye mu yindi. Urumva bica bimera nk'uko umenga Rinoji ari under Landry Promora, kandi Landry Promora nawe ari umukozi wa Wema, mugabo amuzana nawe nk'umukozi wa Wema ariko ari bamufise ku ruhande rwiwe. Some goddamn business right there. Urya mwana Landry giko kabona mbari gose. Ikintu cyaciye kwibaho rero ni bari basigaye baronka amadiri aho kwinjiriza Wema Entertainment hakinjiza Landry Promora, hakinjiza nande na Rinoji. Rero urumva wewe uri muri business waratanguje company, mugabo abo wangaje abakozi bawe bakaca bagomba kujya amadiri yo ku ruhande ntibinzirize company. Ikice gikurikira ni bacavyita moto kwisha. Rero urabona ko Wema yacigira ante yaciye bahekenye. So kandi kujya ni ku musarazi none Landry ndaguhaye amezi 6 cyangwa umwaka, amezi 10, reka dufata amezi 12 niwe yasubira kuronka hit nk'ijya nyuma inde Rinoji niwe yasubira kuronka hit atarose management yiyemera nka Yaga Tech TV canke ba Mukubito n'abandi, kuko urabona abantu uzenya Akeza Net bo barazimye. Uzorabe yuko azosubira kurekura indirimbo nk'ijya nyuma nibizokunda, kuko ubwo n'ubujyajya bumwe bwa mbere butabaho. Raba umuntu arakwizeye amafaranga yo bakorera muri Australia ariko ara investisa kugira ngo uboneke, mugabo wewe ukora ubudiri bwo ku ruhande uje wenyene. Wewe warekura amafaranga kugira uboneke nawe ntaronke wico woceme. Oya no cemera. Yes, nikinaba kandi izo ngeso ziri ku bantu benshi cyane. Abantu benshi ziri ku bantu benshi gose. Yeah, ugasanga umuntu afise management ariko ubucafu busa ahandi hantu bugenda bucomoka. Ubucafu baramuha ho kwinjiriza company yamwangaje agashira ku mufuko bakaca bajyana Landry. None like Wema Entertainment iyo niyo solution wewe ubona ikwiye yari jewe Wema Entertainment ndaba big up na wapongeza sana kwa uamuzi waliofanya wa kuwaingua, yani ukubashira ku ruhande bajya batipa. Ego igiye kuyumba mu minsi mikenye bivanye nuko inguvu Landry yarafise, inguvu Rinoji yarazanye muri Wema Entertainment bivanye na hit ya ijya nyuma ya Ronse. Mugabo naho bisa bihuriye n'ubwononyi muba muri ko murakorera company. Ijya ni corruption. Nkabijya bikoreye igihugu no gufungwa gucufungwa. Yes, none nk'ubu uri mu representative uri nk'umu ambassadeur nk'akarorero wagiye guserukira igihugu runaka mu gihugu runaka, umva ni igihugu cyagutumye ho gukora amadiri yungukira igihugu kacikora amadiri yiwarubwite, kandi ari igihugu cyagutumye. Nico kiguhemba, nico kikugaburira, hajya ahantu ba nibo bahagwa iyo office ukorera mu nibo bari guhaye. Umva byose bigenda gute bica biba birebire ndani yego mwishwaye ndani chini kwa juu ndani faster. Yes, god damn. Yeah, that's some crazy damn business. Some crazy business going on right now, man. Hajya muri 257 ubufisadi, ibiturire, ubunyonyezi, ubwicanyi, ubupfu, uburozi, ubusuma, amabwa yose akorerwa hajya arateye ubwoba gose. Rero nimba Wema Entertainment yabonye ati abatipe nkabandanya nababa wako wanachomoa imbere si heza, hakuna canke bacha barabatera abavuga ati Rinoji ahubwo yabonye akoza atari muri management ya under Wema Entertainment niho yokora bye. Abo nabo wewe bavuga afisa amafaranga angahe Rinoji bro? Oh ya wewe ku mufuki wewe urahazi nta mahera afise. None ubuzima bw'Ibujumbura ntitubuzi so ubuzima bw'Ibujumbura abafise amafaranga turabazi. Abaje mu muziki bahagaze neza turabazi, abaje mu muziki kubera gutomboresha bivanye na talent bafise turabazi. Urumva ico kintu, kandi burya harimo abadahagaze neza nibo benshi abanka inge turagabasha nibo benshi. None ore uno munsi ndakubaza muri 257 umu artiste wo muri 2000
wo muri Demire nk'aba ba D1 ba Rinoji aba ba Dramati aba ba Kiriku ba Double J bande ninde afise urupangu rwiyo ya so ngoma ngo bagire urupangu okay ninde afise imodoka yiguriye bose barazifise zo bagira muke cabana wamubona bagira reka amabanga menshi yari nyuma ya bijya bintu amabanga ya tuzobisesangura umugani ngo namba ngo isuka ngo nuwufashe ngo nuwifashe iki umuhoro nuwifashe Gabaho nyene raba D1 muri uyu mwaka uheze azanirwa agatelefone ka iPhone n'umu diaspora aba muri Amerika muri za Chicago hariya no ku rubuga burya n'ubwo bwa mbere ntari bwigere mbona what happened aga iPhone k'imiliyoni zingahe bro amadolari igihumbi yakamuzaniye umutipe aba muri Kikagara kamwe yitwa nimba ari Emile nimba ari inde yakamuhereye kuri yapo uretse ibintu ukuntu umu artiste yuvuga ngo ni umustar aka iPhone ugakoma amashi nk'umuntu umenga uri umutumwa uwo mucakara uhabwa gift ni bibi ku mutandao nka kuri aka gahungu kagira amatejo bundi kerekana ibirato birenga amajana nimba ari byo katije ntumbaze nta na kimwe kigugwa 50 dolari kirimo none ubwo n'ubusitare bro nta kirato na kimwe kigugwa 50 dolari kirimo ubwo n'ubusitare nta busitare burimo no niyo mpamvu ndakubwira ni abahungu bacu turabakunda abakobwa bacu turabakunda warabonye Estanishe ntuze yaramugarukanye muri game ninde yamuzanye muri game MT number 1 yarayamugarukanye natacha afatira kuri jya hit nawe nyene azobarokoze urumva icyo nafatire kuri jya nyene abakobwa bacu turabakunda abahungu bacu turabakunda reka mbwira mugabo gikuru nabahe basa ubona bariko barakora bye muri uyu mwanya bon urabona ntuzenya DJ Fernando yarakoze remix y'indirimbo yiwe yakoranye n'umutipe wo muri Buganda ntuzenya ndamwibagiye umutipe wo mu Buganda we know what you mean we know what you talking about remix bakoze jo bundi iyatuma ijya ndirimbo yarayonone niyo mpamvu ndiko ndakubwira iyo urose opportunity yo gukora korana umutima wawe wose ujya mutipe wo mu Buganda yaradusuzuguje gose bimwe bidasanzwe yaradusuzuguye abarundi uravyo kuntu ijya ndirimbo yayikoze wamenga si vibe nta vibe umenga ntari happy umenga wamenga n'umuntu yamuforce gukora ijya remix jewe ndujya mutipe ndi DJ Fernando ijya ntayo nari gusohora egare yakija muri mute ijya yakija muri mute ikaba cancel kubera iki uravye honyene vibe ntayo vibe nayo matching ntiba matchinze waje ushobora kurekura indirimbo nk'iki yatwaye imitima y'abakobwa benshi baririmbye mu Rwanda hose barayiririmba mu Buganda Tanzania n'ahandi ukacuza kugira remix n'umutipe amenyekana nka kuki mugabo akagukengera rabaho nyine ukuntu yari yambaye vibe fuck man some deep shit bijya bintu bro abarundi baba artiste barakwiye kwihagacira ndabizi barakenya isoke ntawe bivukanye nibisanzwe gukena nibisanzwe ntawe bivukanye mugabo iyo ugeze mu kintu cyitwa ko ari umwuga wiwawe giha agaciro ijya ndirimbo je nza kuba DJ Fernando ntayo nari gusohora nari kuyireka alright that's good ndabona vibe wagarutse muri studio vibe ari vibe ijambo rimwe rya nyuma tuce turangiza ijambo rya nyuma fise byinshi novuga gikuru ni bakore urabona nk'ubu tugira twinjire mu kwa kabiri nta ndirimbo irasohoka bahoze bicaye ikindi cya kabiri nibiteho kumenya uburenganzira bafise mu mwuga w'umuziki guhera mu Burundi kugera muri East Africa Community aho ndi kuvuga ku ruhande rwa Roriro umu artiste wese ari muri 257 amenye ko ari muri competition
amenye ko atamugenzi afise mu gihe mwese mukora umwuga umwe. Ntushobora kunyita umugenzi mu gihe twese turiko turaharanira ikintu kimwe. Nuko urabisha kintu. Abarondera independence n'abatipfuza independence ntibashobora kuba abagenzi. Kuko ntibinabaho. Rero muri mu mwuga umwe, Big Fizzo ndaguhanure mwene wacu. Ndazi tuyaga byinshi. Muganga nagomba ndaguhanura. Ntusubire kuvuga ngo bajya abahungu ngo ntibakuramutse ari babasohoye. Ubu muri competition nta mukuru nta mutonyi ariho. Jya kazi nabo bajya kazi mpurire hagati. Abarorerezi nibo bajaje. Urumva? Abajiji n'abaki abarorerezi aribo bita abafans. Ni twebwe tuvuga duti vraiment wewe Fizzo yubahwe kiri kuyubahwe canke Double J yubahwe. Mugako gumuza kurira ufite indimi nkuru yoya kunuze ku mbuga ngo ntibakuramutsa aho urakomeye. Ikindi naco turabakunda mugabo ntaraheza nagomba ngaruke kuri Kidumu. Ejo bundi aheruka kuronka akaviza kamushikana muri Canada. Turamuzi urya yarageze muri za Arizona, USA n'ahandi. Ibyo ni byiza. Mu bantu basubije umuziki w'u Burundi nyuma nani Kidumu Kibuganizo yafashe ya mbere. Opportunity yaronse yo kuronka ikicaro muri Kenya. Ijya yonyene wari umwanya karyo keza ko kuvuga ati nimba bantumiye muri show runaka canke muri concert runaka ntegezwa guhamagara umwe mu bahungu banje bari hariya ibuja baze tujye show. Alright, it's been a vibe my people. Turabakunda nimba uri kuraraba ikiganiro kandi aho hepfo kuri subscribe mubandanye mukora ama shares ama comments. We love you guys. Let's go. Let's do this.